hariko haravugwa yuko ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye yuko kigira gifatwe abandi ngo cahejeje mama inkuru zozo ziratandukanye ibihuha biratandukanye nuko no bivuga ko izo si inkuru n'ibihuha ibihuha biratandukanye mama niho haca indege zitwaye ibigwanisho zigiye kugwanya M23 izo nkuru two tugenda turazibona kubimenyesha makuru by'u Rwanda cyane gose mbo bino bintu rero ngo ndabivuga uko mu gihumbi kimwe n'amajana 992 imbere yuko bica Habyarimana mu Rwanda President Habyarimana mu Rwanda hari ikinyamakuru kiraho cyo mu Bwongereza umengo cyaposinze kivuga ko indege ya Habyarimana iriko irasomba amashoka imipanga urumva byururukira ikanombe urumva bavuga ko ikanombe ariho bishikira mvuga iyindi po ya kabiri mu minsi yahera murazi ko twarose abanyamitahe avuye muri Qatar mu gihugu ca Qatar baje ngaha sivyo muravyibuka baraganire ku bintu by'ubutare baravuga ku bintu byo kuinvestisa ngaha mu Burundi mukaba muzi ko igihugu ca Qatar cari kimwe mu biri ko bikorana n'u Rwanda sivyo ariko kiraza kirinvestisa ngaha murazi neza ko kijya kibuga ca Rwanda Air ijya ndege u Rwanda rukoresha ni igihugu ca Qatar cayiguze ni kuvuga ubuzima bwose bwo mu Rwanda nka 80% ni igihugu ca Qatar cacizemwo imitahe nyimba mubona u Rwanda rumeze kujya ni igihugu ca Qatar cabikoze rero baheruka ngaha kandi urazi ko batwemereye inoti nininya ariko my friend nta munyarwanda yigira yifuza ku Murundi yotera imbere aswe urumva ivyo ndabizi nyimba turi mu bukene bw'ibitoro mu bukene bw'iki kuri bo ni inyungu ni no gutamba urumva mbona kuvuga iki rero ibi bashobora kuba bako barabikora kugira ngo badestabilize abanyamitahe bashaka kuza ngaha mu Burundi. Hello guys, mumeze neza so ni Caroline alukum dabtudo mismoseri gwamenya musume no maso yinyana. So guys, turamutse umusango wacu ari wo musanguzi wacu ari William Promoter abaramutse ndaramugije abantu bose badukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi barazi ko twama tubakunda cyane gose hama abatameze neza babandanye basenga Imana kumbure ejo bizogenda neza umuti wo gutamera neza niki no gusenga my friend nyimba umeze nabi cyangwa wabyutse nabi no gusenga na cyane so William Promoter nukuri toujours twama tukwizeye mu gusisangura ziko uri number 1 ariko imbere byose katubanze kwanza ducoma agafaranga kabisa tubanze twamamaze kandi tubabwira abantu bose bashaka ko tubamamariza ivyabo akaza biraca kuri urubuga mbetse no kuri za Facebook hehe bashaka kutwandikira kanimero karinga ego so reka rero tubanze rero tuvuge kwanza ivyunguka ko twebwe nivyo kibonobono toujours ni kibonobono tushaka kuza ngati tuvuge kibonobono atugiza amakosa kibonobono ariyo unaskoki ni urunani rw'ama koperative rwagiye hamwe kugira ngo rurime igitegwa cy'ikibonobono igitegwa cy'ikibonobono mu minsi zagishobora kuba ari igitegwa njabuka amazi naho ujya kwikawa urumva yakoma inzahabu urumva bakarisa amavoka rero umuntu wese yifuza gutwara imitahe muri unaskoki Union nationale des coopératives Union nationale des sociétés coopératives kibonobono navyibagiye nazi kugira ukasuri oya bari kumusura reka rero icambere na mbere
tuduge ku muriri. inkuru nyazina icyatuzindukanya. Ego Ego. mwumvise yuko ikibonobono abashiramo imitahe banyaruke banyaragaze. Imiryango iruguruye kabisa. ya reka rero tugende ku nkuru nyezina. Inkuru igezweho uri trend. Inkuru igezweho kabisa. Niyo promoter aba hariko baravugwa yuko ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye yuko kigira gifatwe. Abandi ngo cahejeje. Mama inkuru zozo ziratandukanye, ibihuha biratandukanye niko no bivuga ko ibyo si inkuru n'ibihuha. Ibihuha biratandukanye. Mama niho haca indege zitwaye ibigwanisho zigiye kugwanya M23. Izo nkuru twa tugenda turazibona kubimenyesha makuru by'u Rwanda. Cyane gose. Mbega wo nk'umusesanguzi. Tumenyereye ibi bintu yuko abanyarwanda tuje bama bariko barafonda ibintu kugira ngo badusamaze dusamariraho nyene duhereraho. Wowe ico kintu kivuga kwiki? Yes, kibazo ciza cyane umbajije. Ngomba se n'uvuga bino bintu kandi nsaba umuntu wese kadukurikirana ntaze gucira agati kino kiganiro. Kuko ni kiganiro kirimwo ivyahishijwe vyinshi. Ni kiganiro niwacumviriza uza gukumva ibintu vyinshi wari warahishijwe. Bo bino bintu ndaza kubisesangura mu mice ibiri. Mu mice ibiri kugira ngo abantu bashobore gutahura. Murazi neza ko mu minsi yahera ibinyamakuru byo mu Rwanda byari bisa n'ivyacecetse. Sivyo? Abona ko neza ata bintu bigezweho bariko baratanga canke atakajagari karimwo. Mugabo rero nkuko je namye ndabivuga bajya bajama ntibigera baheba. Ntibigera baheba ibintu byose barabikora. Canke bakabivamwe bariko bategura ibindi biza gusubirira bimwe vya mbere bariko barakora. Kora ntahura. Bo bino bintu rero ngoma ndabivuga uko. Mu 1992 imbere yuko bica Habyarimana mu Rwanda, President Habyarimana mu Rwanda, hari kinyamakuru kiraho cyo mu Bwongereza umengo cyaposinze kivuga ko indege Habyarimana iriko irasomba amashoka imipanga urumva byururukira i Kanombe. Urumva bavuga ko i Kanombe ariho bishikira. Urumva nukuvuga bari bafise strategie yuko bategerezwa guhungabanya leta ya Habyarimana. Bahejeje bakakora ico bitwa genocide. Ikaca yitirirwa nde Habyarimana president w'u Rwanda. Sivyo? Yego. Ibi rero ndaza kongera kubihuza nibi byo ku kibuga Melchior Ndadaye. Batanguye kuvuga nti ku kibuga Melchior Ndadaye niho hava ibigwanisho bigenda guhungabanya cyangwa kuyica abantu muri Kongo. Mu minsi yahera bahora bavuga ko u Burundi buko butegura genocide. Ihonyabwoko. Sivyo? Y'abanyamurenge. Ivyo ngo cwe. Abantu rero boca bibaza ati kubera iki rero batanguye kugira ibyo. Ibi barabigize 1990 kuri President Habyarimana imbere yuko bamwice. Urumva? Ndashaka kubwira abantu ukuntu strategie z'inkotanyi zamari zimwe. Urumva? Ariko nizo strategie twebwe tuba tuzizi. Urumva? Tuba tuzizi. Irevre mu misera mu myaka yahera twari bato. Muga twariza amateka. Rero ibi ntibibakange. Ibintu bito cyane. Canke dutire attention ko ibyateguwe 1990 ubwo sivyo biriko birategurwa muri 2025 haci imyaka 33 bashaka kubigarukana. Urumva nukuvuga ko strategy zama ari zimwe. Urumva kandi gahunda yabo yama ari imwe.
aho ndashaka kongera kuhagaruka. Reka mvuga iyindi po ya kabiri. Mu minsi yahera murazi ko twarose abanyamitahe avuye muri Qatar, mu gihugu ca Qatar baje ngaha, sivyo? Muravyibuka baraganire ku bintu by'ubutare, baravuga ku bintu byo kuinvestisa ngaha mu Burundi. Mukaba muzi ko igihugu ca Qatar cari kimwe mu biri kubikorana n'u Rwanda, sivyo? Ariko kiraza kirinvestisa ngaha. Murazi neza ko kijya kibuga ca Rwanda Air ijya ndege u Rwanda rukoresha ni igihugu ca Qatar cayiguze. Ni ukuvuga ubuzima bwose bwo mu Rwanda nka 80% ni igihugu ca Qatar cashizemwo imitahe. Nyimba mubona u Rwanda rumeze kujya ni igihugu ca Qatar cabikoze. Rero baheruka ngaha kandi urazi ko batwemereye inoti nininya, ariko my friend nta munyarwanda yigera yifuza ko Murundi yotera imbere. Aswe ivyo ndabizi, nyimba turi mu bukene bw'ibitoro, mu bukene bw'iki, kuri bo ni inyungu, ni no gutamba. Urumva? Mbona kuvuga iki rero, ibi bashobora kuba bako barabikora kugira ngo badestabilize abanyamitahe bashaka kuza ngaha mu Burundi. Kubera ko haru ntushaka kuzana imitahe mu Burundi, uzi ko airport umwanya n'umwanya shobora kuraswa, sivyo? Ntushobora gukora iryo kosa. So nukuvuga iki rero, iyi ni propagande canke imwe mu strategy bariko barakora kugira ngo badestabilize iki leta yacu. Iyi leta yacu CNDD-FDD ni leta yavuye kure, ni leta itashizweho n'abazungu. Je répète, mwaka karere kose je suis sûr na Kagame ari hajya kubera abanyamerika n'abongereza, sivyo? Ba Museveni bari hajya kubera abo na cane Afrika yose. Mugabo ndakubwije kuri CNDD-FDD no mugambo wavuye mu bene gihugu, nta numwe yawushize ngaho ngo umuzungu, umva umuzungu aragutora akaguterekaho puf nk'igistati aca gwa maorde. Hajya Kagame ngo ati bana wewe uri hajya tuza kudukorera, sivyo? Genda muri Kongo usampari saniboro ngaha, urumva zipakira i Kanombe zizane Amerika, urumva? Uvyanse kujya bagushizeho niko bagutora bakujana hariya bakaca bashira ku wundi kunyuza. Uravyumva? Rero CNDD-FDD kuvuye mu ishambe amaze gutwara abaperezida babiri, nyakwigendera Petero Nkurunziza na nyine cubahira haruyo Samuragwa. Mwabo bose my friend nta numwe yashizweho n'abazungu na bene gihugu. Reka nsubira inyuma gatonya muri 2015. Nibutsa abantu ivyabaye muri 2015. Muri 2015 iyo CNDD-FDD ariyo yashizweho n'abazungu. No kuvuga uyu mwaka tuvuga nisa haba hari undi CNDD-FDD ntikibi kivugwa. Urumva? Woche bibaza ati kubera iki none abazungu baguma bagwanya CNDD-FDD? Ni ku nyungu zabo, sivyo? Rero CNDD-FDD mbona guma nibutsa abantu gatonya, reka se no mixing ibintu cyo kubivanga. CNDD-FDD ya kuva 2005 yagwaniye amahoro n'umutekano. Burya hari ibintu abantu bataramenya. CNDD-FDD ntiyazanye iterambere kuva ntiyaje kugira ngo ko hari abantu batigeze bifuza ko yozana iterambere mu gihugu, ariko nayo yaharaniye iterambere, umutekano n'amahoro. Kuko ntushobora gutera imbere udafite umutekano n'amahoro. Imyaka rero tugomba tujemo niyo iterambere, sivyo? Reka nsubira inyuma gatonya. Abanyamitahe rero ntushobora kuza mu gihugu uzi ko atamaro n'umutekano ahari. Ukora vyumva? Rero je ndabona abanyarwanda bariko baratumwanya, kubera ko umunyarwanda yifuza ko iyi CNDD-FDD na president hari bovaho bagakorana nabo bashaka, ariko ntigikunda. Kandi ndakubwije ukuri ko Imana yandikiye Burundi ntigishobora gusubira inyuma bivanye nuko isezerano burya ntigera ripfa, sivyo? Isezerano ntigera ripfa. Hari umunsi
ibi baguma bapfundikanya bizohera. Abantu rero ndagomba ndababwire ko ibi byose biriko biravugwa twari tugeze mu gihe c'iterambere yego aho abanyamitahe bagomba kwisuka ari benshi. Mugabo rero haje barose inkuru kubera ko ndazi je Swisire ko aha mu Burundi u Rwanda rufise abatasi kandi na benshi kuko hariho n'abarundi ubwabo bahemukira igihugu cabo. Rero haje barashobora kuba barose inkuru ivuga ko vuba biento dushobora kuronka cya gikorwa bamwe abakatari bazamo ngaha gishobora gutangura. Babantu baraduteranya imbere sivyo bakaca batangura izo propaganda. My friend iki ni kintu urabe ukuntu ama media yo mu Rwanda yahagurutse yego umva ari kuri topic imwe sije imwe aeroport Ndadaye ugende za YouTube hehe bariko bavuga bariko Ndadaye harahiye abantu bashake bavyumve canke bareke. Iyi ni propaganda swati n'inzira zibiri inzira y'intambara n'inzira yo kuduteza ubukene. No kuvuga iki hari ikintu bagomba gutegura hari n'ukuntu bariko barasubiza inyuma abanyamitahe bifuza kuza mu Burundi bumve ko mu Burundi hahiye na cane mu Burundi habavyo yego sivyo. Reka rero abanyarwanda ndabibira akabanga banyarwanda mwe muraje ngaha ku marezo sosiyo mugakukeza ingwano mukavuga ngo ye ariko ngomba ndababwire ko mwe muri abantu ba mbere muri East Africa mufise abansi benshi sivyo. Kandi ngomba ndababwire yaro barashobora kubona uyu munsi bari kubahendwa n'abanyamerika kuvuga ati abanyamerika baradushigikiye abanyamerika ni sawa turi kumwe n'abongereza ariko my friend nta gihugu na kimwe kiburi kigenzi nabo baza ko Burundi bwo burafise abagenzi baza ko Burundi burafise Uburusiya budafise abashinwa yego sivyo yego namba umuzuka akubwira ati bana wewe urashigikiwe natwe turashigikiwe urumva rero mu Rwanda baripfuza intambara mu aka karere uko kuri kurabiraba barakukeza bayigerageje kandi kera ariko nka hamwe president wacu arabivuze nti urusoro rwa mbere ruguye ngaka ubutaka bw'u Burundi my friend ni mu Kirundo niho umuntu azoca sivyo. Uribaza neza intambara ibaye urazi kibazo abanyarwanda bogira abanyarwanda bafise abansi benshi hari n'abanyarwanda ubwabo bari mu gihugu cy'u Rwanda atamahoro bafise cyo na benshi. Rero hagize nk'imbaru sigira ngo puf wobone ingene abanyarwanda bamwe bigaragaza bien sûr ahubwo bino bintu ni babihebe bino ni babihebe. Reka genda gushiramo aka video aka audio karaho numvise ku kinyamakuru cyo mu Rwanda je kantwengeje cyane gati bano bantu ntibazi ivyo barimo sivyo ndabumvisha kanu gatonya kugira ngo nabonye kandi ku kibuga cy'indege Bujumbura hagabwe igitero koranabuhanga ko nta ndege nimwe iri guhaguruka cyangwa ubona bubeje banatangaza ko kitewe gukoreshwa wewe je ntiwari kuri airport niyo nayo indege nizahagurutse ubudo bandanya twumviriza ngo wescro bwa sinyare zitari kugaragara. Benshi rero bati abarundi baba bahuye n'ibibazo bikomeye cyane ndetse aho biri kuba byakekwa ko ino mama 23 ariyo ishobora kuba yakoze navuga ibingibi. Benshi bati ese none ko bishoboka bya bindi bavuze ko aho umuriro guturuka ari ushobora kubigiye kuzimirizwa. Usibye ko bene kubitegura nibo bandusha ubwoba yego kuko ikintu cyitwa igitoro baragikuye Bujumbura haje Bujumbura iruhande ya poro ya poro ikivuko hari ibigega byo gushiramwe ibitoro bita sepe sepe nibaza ko sepe ni société d'entreposage des produits pétroliers ubu rero kubwoba bakuye igitoro ntibasituke muga bakuye igitoro baje kugisitoka mu reka jenze ndastop ubwoba bari bagira ko igihugu gitwagwa na general ubwoba igega byahora bya Inter Petrol Gitega ngo kubwoba ngo M23 ngo bafise amakuru ko ishobora kurasa ya aeroport ngo ikarasa n'ivyo bigega nico shatumye rero ubu baje kubidepoza hehe Igitega. Ikindi kitwereka ko hari ubwoba uzarera barifondira agakuru kumva bakagapanga neza bakayipanga fresh kamengo ni yewe
bagakira ibintu vya mba yavuze ngo seje barakira utuntu nabikubwiye kare mu kiganiro uyu munsi hariko haraba inama y'abagenero n'abakomanda b'amabataliyani mu Kayanza isa turiko turavugana nayo iri kwiraba kabiri ko nyirabayazana ariyo yicaye vyabura gushikayo gute ahubwo vyari bikwiye guherayo kuko niwe yagiye kubirondera kurufukura niko tubivuga ikongo ahubwo vyonaherayo nimba M23 iri tayari kurasana na ntuze na leta ya Gitega byagagombye guhera Igitega iyo babada uwukaze yowota nibige koko ingene bashobora usivye yuko no kubikaruma batariko barabikaruma bariko bahereza inzira abacancuro bariko bahereza inzira FRDC za kugirira amanami Bujumbura abayobozi ngaharu urumva je nagomba mbwire bano bajama ufite ari ukuntu bakreya ka histoire bakagakreya bakakandika ga script muri video tuvyita script yego yego iba bakagakreya kuno kaza kugenda gahinyanyura ngo uyu mwanya ngo leta Gitega ngo inama ingukira bangoje ngo abagenerale bari kwagira ngo inama mu Kayanza no mubaza niyo sare bari kwagira mu iyo nama nta niyazo agakiriya ka histoire akacaza guhenda abanyagihugu ko mu mwanya mu biro vyiwe urumva rero nagomba ndababwira iyumvire aru Kongo irimwo incuro 90 kuduga u Rwanda urumva population ya Kongo ingene ingana none uribaza ko mwebwe banyarwanda nk'ubu mwozana ibintu vy'intambara ushizemo n'abarundi reka dufate Kongo n'u Burundi gusa sivyo Kongo nk'ubu n'umunyagihugu waho bavuze ati twinjire twese ro umunyagihugu umwe yokorerwa n'abanyagihugu amajana 2 yego umva abantu desa ba Kongo bokoranira umunyarwanda umwe yego Yara abantu bafinisha ibintu vy'intambara je nibazona baje ko batabonye intambara mu bisanzwe naje rivyo novuga nta ntambara bazi abanyarwanda ntibarabona intambara kandi ico numva ngira barayishaka ntabarabona intambara ntibarabona nabara ikibica intambara urumva aho bikintu iyo Kigali yabwo je ndavuga ati abajama ni hata ubunywenye ubufu urumva barajaje bakavuga ngo turakoze ngo turakaze ngo twafashe Kongo ngo bukavuna goma c'est la politique my friend Kongo ni iri mu bihugu vya mbere bitatu nga muri Afrika bikomeye mu bifise bigwanisha bigizene warigeze ubona amadrone ya Kongo ahaguruka ntaco ko bafashe Kongo nibaze bafata Burundi urumva byo genda gute none siko bashaka nibaze ntibibaho rero abo bajama murabona ko bongereye guhaguruka hageze ko natwe duhaguruka tukavuga kuko nga hari ikintu ariko harapanga voilà nico rero navuze ati nkitangura ati aba bajama toujours bahora bavuga bashaka gudusamaza yes ça muga hari kindi kintu kiriko kirategura babiko bapanga abajama ikintu ca mbere urabona ko baheruka kuja mu biganiro twe twaravuze ati ibiganiro bajya Kagame ntaganira Kagame muganira aca kwica urumva aprofitira mu biganiro sinabivuze none ibiganiro bimeze he ingwana ntiziguma zikubita eme ntihagize raba n'abavuze b'abanyagihugu bo mu Rwanda abavuze baca bapfa kandi rero ntuze yigishijwe mu musango baje basonde criminel abicanyi sana fo nivyo batojwe mu bisanzwe ufite kunywa amaraso y'abantu bo urumva usakrifia abantu bo urumva niko bameze urumva tanke u Rwanda dukiwewe na Kagame muzobona ibintu bibanga none kera kera hakiyobewe bahavyara imana bande harakajagari kari ngaha mu karere none ni kubera iki urumva Fred Guyigema ntiyarashwe aragambanirwa ari uko kubera ko yase guhungabanya akarere iyo dire abazungu ntibayimuhaye nitubizi baramubwira ati we tugomba tuguhe u Rwanda hama muri Kongo zozuratuzanira Kagame ntibamukuye mu Bwongereza ari ku ishuri sivyo baramuhidira caragemera aca we so abantu ntibahendwe ikibuga c'indege ca Bujumbura kimeze neza ahubwo vuba turagenda yo dukore ku video turi najyari kwanza hareje naje niyo narindi uje ni wari waherekeje umuntu hajya eje nayo naherekeje umuntu hirya yeje mfite umugenzi yari yaherekeje petit frère wiwe ni indege ntizigenda
indege zigenda ukuri kwamye arico tugenda na bisi mureka uburofa abanyarwanda ivyo ni Tugenda ibintu na vya- bisi, ivyo zifise ni ibintu vya amababa. kera Tugenda n'indege, ivyo ni man. ibintu vya kera kandi Mwe mureka kuza kandi murakeya. muribesha tuzobana tu asha Yeah. hivi Je, hivi binagomba ndakubabwira vyari ivyo. tutapambana Vyari ivyo andi makuru ni apre ya Liam promoter thank you so much nukuri respect. uragerageje gusesangurira abantu kandi bari bafite umutima nukuri aka kantu muranda kavuga bwiyo twe tuje gusesangura ikintu nuko bamaze kwakira message nyinshi Yeah. nukuri ibi bintu mu bidusobanurire ibintu nibyo canke sivyo sinshaka nimushira message nari mfise nk'abantu nka witi bambajije ku ico kintu rero niyo Yeah. mpamvu n'abatafise inimaho yanje canke babajije n'abandi gisigura ko bari bafise amakenga kabisa ya inkuru z'ibihuha ziranyaruka kuja habona oya nivyibiho nora ko nasikovye bahagurutse bongeye kuja mu igemu haje bagiye barabwira ati rero bagabo tangura rindi tangura naho bariko barabahenda mugabo nta murongo hari umurongo mani twebwe ivyo bihuha byanyu mushatse yuko tuza turabivuga natwe twobishobora hari umurongo utukura turafise ibintu vy'u Rwanda twovuga vya hatari ariko hatuna muda hari umurongo utukura batarenga oya jamais Nuko so Liam promoter thank you so much turashimiye abakunzi bacu abandanya badukurikirana batigira bacika intege vraiment kabisa ico kintu turakibashimiye cyane babandanye badusapotinga babandanye mudusapotinga support irakenewe nuko nyene je t'aime beaucoup